bikagira ingorane kuko bihonyera caractère idashobora kubizigama. Mbega uri wa muntu amafaranga abonetse aguma atekereje canke uri wa muntu amafaranga abonetse aca atakaza umutwe kuko bariho kabisa amafaranga abonetse aca umutwe. Basanga rero amutesheje n'ubuntu. Nico gituma rero mvuga nti umutahe wa mbere nubwo bwenge n'uwo mutima wo kuronsa amafaranga arakugira neza bawe arakwigirira neza ari kwifata neza no gufata neza bawe no kugira neza societe urimo. Kuko hari nk'abantu aronsa amafaranga no muhira cahava. Nshuti bakunzi ba Empower TV turongeye kubaramutsa twizera neza ko muguwe neza mu vyanyu no mu banyu nkuko tudahengeshanya kubibipfuriza nkuko mubibona rero turi ku kibanza ciza cyane Amari ya Luxe Hotel ni hotel nshasha ngaha mu gisagara ca Bujumbura mushobora kuharonka hari amachambre atandukanye kubazo babaje gutembera mu gihugu cacu c'u Burundi hari resto bar donc hari ama service ameze neza ukaba wifuza kuryoherwa ukaba wifuza gusohokera ahantu hatuje ukaba wifuza kujya ahantu hatuje en plus mu gisagara urahawe ikaze. Rero uyu munsi nkuko mubibona natwe biteka gutumira kuri televiziyo yacu gutumira nyakubahwa nubwo ngo ni nyakubahwa ariko reka sindanamuvuge cyane araturamutsa yongere anatwibwire muri rusange icyo asanzwe ari mu buzima busanzwe kugira ngo dutangure ikiganiro nyezina yamaze kuturamutsa. Turakwakiriye kuri televiziyo yacu ya Empower TV. Ego urakoze cyane Solange ndashimye Empower TV yanyumviriye ko nkabanezerewe no kuba ndi muri studio zanyu kugira ngo tuganire n'abakurikirana. Nkaba nitwa Bernard Simbahwanya nsanzwe nkora mu biro bikuru bya Commissariat General ya Ubere no kuvuga ngo nkora mu biro byo mu buyobozi mukuru k'Igobere. Mugabo nje ngaha sinje kuvuga ivy'Igobere kuko k'Igobere kirafise umuvugizi wacu jewe nje kutuganire kuri ibi bintu bingira kamaro ibintu bituma abantu babaho neza bakiteza imbere kandi bakabaho runtu ni ibintu bya development personnel na education financière. Nico kinzanya kandi nshuti zacu ngira muravyumva ntaranabivuga deja yamaze kubimvugira ivyo dufise kuganira uyu munsi kuri kugira ngo tuganire nawe tubahe ubumenyi abakunzi bacu ntituba dukeneye kubatwenza gusa ariko tuba dukeneye ko muhakura n'ubumenyi butandukanye. Nkuko mwavyumvise rero tugiye kuganira ku kintu ca development personnel tuganire no kuri education financière. Ivyo bintu bibiri araza kugerageza kubitubwira abyaguye cyane uko abyumva abidusigurire tunatanguriye mbe twatangura kuri kihaje development personnel kuko ni wo mushinga wa byose. Okay, reka dutangurire kuri iyo point ya mbere ya development personnel urayivuga usigurire abantu bariko baradukurikirana bariko baragukurikira development personnel carico nuko yoshigwa mu abantu bararondera kwiteza imbere bakarondera ibitunga imiryango bakarondera akazi bakarondera ibintu byinshi byo kwiteza imbere. Mugabo ikintu ca mbere nasanze umuntu akwiye guhera ko imbere y'imigambi yose yoshinga no kubanza kwiyubaka wenyene. Yumvise umuntu abashaka kwiteza imbere ariko arondera amafaranga ariko arondera ubutunzi ikintu atanguye kubanza guteza imbere ni wenyene kamere yiwe akubaka umutima wiwe akubaka ubwenge bwiwe akiyubaka. Numva ni development personnel kwiyiteza imbere wenyene kwiyubaka ukiyubakira umutima ukabuzi ikintu cyo gukora cyo kwirinda cyo kugumako cyo gukurikirana cyo kuba hafi ukabuzi nibyo gutinya nibyo kujajamo kubera ari bibi kubera taho bishikana. No kuvuga rero yuko uri muri development personnel ubu ufise ibyo bita mu Gifaransa conscience prise de conscience élevée yo kugwe hejuru bigatuma uba mu bintu byiza. Nta guciriyemwo hari abashaka kuba ariko baradukurikirana bakavuga ngo mbega ivyo ariko abivuga abifitiye novuga ngo ukuri icemezo niko bavuga mu Kirundi niko ndahiga iryo jambo abifitiye icemezo cyahe yabyize hehe canke iki urashaka kutubwira hari abashaka gute bya n'umuntu shayi yadukije ubwo bumenyi yabukuye bya yabikuye he kugira ngo ce tubandanya kuri development personnel mu kuyisigura mbega we ibiri kurabivuga ubifitiye ubumenyi yego jewe muri iki gihe ndanezerwa no kubona iterambere tugezemwe no munsi kugira ngo wige ibintu atari ngombwa uje mu ishure uno munsi kuri ibintu bya internet ibi
tuvuga ngurukana bumenyi ikintu cyose uzi umwana w'umuntu ashobora kwigisha ahagaze mu ishuri kuri internet kiriho muri YouTube kirahari ikintu cyose uzi abantu bashobora kujamwo ingona abantu bashobora kugira n'ingene bazivamwo byaranditswe ko no kuvuga biri mu bitabo ibintu rero byinshi nza kuvuga ni ibintu abantu bashobora gusanga kuri internet bakiga bakabitahura bakabimenya kuko bivuzwe mu ndimi twize bimwe biri mu kirundi mbere bashaka ibindi ugasanga biri mu gifaransa ibindi ugasanga biri mu congereza kandi abarundi izo ndimi barazizi none rero hariho abahinga babirimwo cyane ama conference yabo ari kuri internet ugiye ukakurikira ukabumviriza neza ukabatahura ukabishira mu ngiro usanga ari ibintu nawe ushobora gukora kuko nabo babyigishijwe n'abandi isigure ko nawe bari bo bakwigishije nibo wigiye rero ndafise abigisha novuga abigisha bari kuri internet kandi novuga ku buntu kuko nta mafaranga bagusaba none rero nibaza yuko abantu ko ubwo buhinga bwaje nk'abitwa ba Brian Tracy abitwa ba John Maxwell abitwa ba Jim Rohn abo n'abanyamerika bateye imbere cyane bagiye imbere muri ibyo bintu bya development personnel bandika ibitabo bagira ama conference bahereza isi yose none rero uno munsi umuntu ashaka kwiteza imbere naje muri ibintu bya development personnel aheza arabe ingene abo umuntu wingira akamaro ubwa mbere kuri we no kubiwe no kuhabaye no kuri societe yiwe no kuri community no ku gihugu cyose muri rusange mbere n'isi kuko no munsi isi yabaye nk'aka village gato niko babivuga donc abantu bose ubu kuri bya internet turi kumwe nta wakure nta wahafi turi kumwe twese okay rero inshuti zacu ngira murumva yuko ibintu ariko aravuga arafise aho yabikuye dutega amatwi tumwumvirize urashobora kubandanya rero usigura ibyo bijanye na development personnel nkuko bari kurabivuga ndizera neza ko benshi baraza kubitahura ego umuntu iyo ari muri development personnel agira uri muri development personnel nta bwenge novuga bushasha uronka mugabo ubwo ufise buba maso ukavuza iti ibi bintu ndiko ndabikora ndazi yuko impera n'imperukiya inyungu yavyo niyi nimba ufashe ingingo kwa muri kurasoma gitabo imisi yose impera n'imperuka nuko uzogira ubwenge bwinshi niba afata ingingo kwa muri kurimenyera ugira imyimenyerezo yo kunonora imitsi impera n'imperuka nuko uzoba umuntu akomeye niba afata ingingo yo kwama uri kuravuga neza uvuga ibintu byiza ibintu bizima ibintu positive nuko impera n'imperuka uzoba umuntu afise kwizera muri we atagira ubwoba ngo atinye ibintu atarabona agatinya kwizibira wenyine ko n'abantu batinya kugira ico bakoze kubera yuko atiyemera atiyizeye kwiyizera rero biza iyo utembere cyane muri development personnel ukavuga ati ibi bintu jewe kamere yiwanje irabinshoboza ibyo rero baravyubaka mu kugumiza ubwenge bwawe hafi y'abandi banyabwenge usoma ivyabo ubitahura ubishira mu ngiro ubuho nkuko nabivuze biranoroshe kubera yuko kubera internet dufise emwe abigisha baba mu nzu zacu abigisha ngendanwa umuntu ari muri Amerika uramugendana muri ordinateur yawe muri telefone yawe akakwigisha iminsi yose kandi banya kuntunga uko umunsi wakabaye bamafise ikintu gishasha batubwira ibitabo navyo vya kera n'ivyubu byose usanga birimwo ukuri kudasaza harimo nk'ibitabo no munsi usoma kuri development personnel byanditswe mu myaka y'1930 nk'igitabo citwa Réfléchissez devenir riche cyo witwa Napoleon Hill ugisomye uko cagusanze se kugigusiga usomye igitabo cyo witwa Andrew nako Dale Carnegie nawe yanditse kungene umuntu agira abagenzi n'ingene ibyo ashaka ko bikogwa mu ahageza influence bikogwa ni igitabo cyanditswe ibitabo byanditswe kera nabadatangira ngo bakira abana mbwa nuno munsi kuri musanga kimeze neza ariko hari n'ibitabo bishasha byaba nyine ndiko nakubwira ubisoma ukumva urubatswe mbere uri kurabisoma usanga ari nk'igipimo uripima ko ntijewe aha ndacari kure jewe aha ndabona nogorora ko gatoyi mugabo igitabo ca mbere kubijanye no kwiteza imbere kugira ngo wumve ko wubatse neza umutima wawe ubwenge bwawe ni igitabo ca Bibiliya igitabo
ca Bibiliya urumva hariho iyi Bibiliya bavuga ngo Bibiliya nyeranda canke negatifu yanditswe n'abakatolika nico kimwe n'iriya bavuga ngo Bibiliya yera ukuri kurimwo ni kumwe gusa ni turiya tujambo tumwe bavuga ngo Yesu abandi ngo Yezu mugabo bariko bavuga umuntu umwe Imana ni Imana none rero abantu basomye iki gitabo c'imigani je cyane cyo nkunda gufatirako igitabo c'imigani cyanditswe na Salomo ujya mwami w'abayahudi ujya anya yanditse igitabo citwa imigani yongera yandika igitabo citwa umusiguzi niko bamwita mu gitabo muri Bibiliya yera canke koreti muri Bibiliya ya Katolika ni bitabo byiza cyane birimo ubwenge bwinshi ukuvuga ushaka gutera imbere rero ugumiza ubwenge bwawe mu bitabo ukagumiza ubwenge bwawe kubifisa akamaro ukagumiza ubwenge bwawe mu bintu bikubaka ukirinda kuja mu bintu bigusamburira umutima kuko hari ibintu biravye uvyumvirije uhagarika umutima uno munsi urabona abantu bama bariko bumviriza amakuru ngo ngaho biracika ngo hari anye ngo umuriro ngo hari anye isegenya ngo hari anye abari byo washaka mugabo ni byiza ko utabishira ku mutima cyane kuko Bibiliya yavuga ngo urarinda umutima wawe tukurinda ikintu cyose kuko kuruta uko rundi ikintu icyo ari cyo cyose kuko ubugingo ariyo bududubiriza ni ikintu gihambaye cyane rwose nuko rero urumva development personnel ni ikintu mbaye abanyarwanda bavuga ngo ikintu c'ingenzi ni ikintu gihambaye mu kugira witeze imbere kuko naho wotera imbere udafise uwo mutima uri hamwe udafise ko kwitondera ibiteza kwitonderwa ugapfa ivyuroyemwo ugapfa ivyuriye ugapfa ivyunyoye ugapfa umugendanye naho uronka iryo tunga rikubera imfagusa yego Okay, urakoze cyane ngerageje gutahura development personnel ijanye no vuga ngo n'ukuntu umuntu abaho donc kwiyubaka indani muri wewe ufatiye kuba kwitangiye imbere bafise ibintu runaka bashitse ko ubwenge runaka bariko baragaragaza nivyo yego navuga ngo ako karagace ka mbere kiganiro cacu mbega agace ka kabiri koko kuri éducation financière iyo abantu bavuze éducation financière je numvamwe ibintu byinshi uraza kugerageza no kubidusigurira muri migwi éducation financière urabona finance ni ibintu bijanye n'amahera muga amahera agena nyine arafise ukuntu yigenza amafaranga arafise ukuntu abungabunga amafaranga arafise ukuntu arondegwa rero éducation financière ni nk'indero yo kumenya comportement y'amafaranga amafaranga rero l'éducation financière tuyitandukanye na economie kuko economie aba economiste barahari bize guharura amafaranga bize gestion bize comptabilité no kuvuga bize management mbere bashaka kenshi n'abantu bikora nk'ivyabo bakora nk'akazi za kaminuza barigisha economie mugabo ibi bintu bya éducation financière usanga kenshi batavyigisha éducation financière rero ni indero abantu baronka bikomenya ati amafaranga rero ko umuntu yaronse mbega ayifatamo gute uravye nk'akarorero nk'abasokuru ntibari baragiye mu ishuri mugabo ibintu byo kuziganya biriya bintu byo kuziganya ni nka éducation financière biriya bintu byo kuziganya akamenya ati je nimbuye ibiro 100 by'ibiharage vy'ingano by'ibigori byose sindabirija ku isoko ndabikira kazoza agashira ku ruhande akavuga ati ibi kirazira ni imbuto naho yosonza gute afumaza gusuma ibi by'abararya mugabo iyo mbuto ntikorweko naha rero muri ibintu byo kudandaza hariho umutahe ni nk'imbuto naho usonza ntucurya ibyo rero iyo umuntu abizi abazi ko naho yo bashonje canke naho yo bagize ibibazo adaca korokeramo ngo yari giti ngo nukubera hari ibyo rero nivyo abana bakuze babizi akamenya urabona nkaho Bujumbura canke mu bisagara hariho abana basigirwa amafaranga n'abavyeyi akabona umengo ni ibintu birunze bitazohera agaca atangura kugura ibintu byose yibaza umutima wiwe yumva ushaka umutima wiwe ukamubwira kugura ibirato bizimvye amasaha amashenete ibintu byose bishobora gushora amafaranga bigaca bitonda no kuryoherwa kuja mu mahoteli azimvye kuja kurira amahoteli azimvye kuja ibintu byose bishobora gushora amafaranga bigaca biza ukamenga amafaranga azogumaho umunsi umwe kazobona yaheze
ugasanga rero abantu nukubera kutamenya kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya ugasanga ari ibintu byamupfanye kubera kutamenya iyo abimenya ugasanga amafaranga ari kuyashira mu byinjiza amahera nimwe bavuga ama actif ibintu ushira mu mutahe bikazana yandi mafaranga ivyo rero nivyo abantu bakwiye nivyo bya education financière ukabuza iti naho amafaranga hari arafise ukuntu yigenza atagwijijwe arahera ego niho rero njambuga imwe byo gutandukanya ibyinjiza amahera n'ibyasohora mu gifaransa babyita actif ama-actif akaba menshi n'ama-passif akaba menshi ama-actif novuga urabona nkatwe dukorera umushahara novuga yuko akazi ni actif mu zindi mugabo aba bahinga mu bya education financière si actif bahanura abantu ko boshira imbere bahanura ahubwo abantu ko muri ako kazi baronse boza baraziganya amafaranga buhoro buhoro kuko amafaranga ariko uri kuraziganya aragwira inyungu zikigerekeranya akaba menshi igihe rero kikagera ukashira muri investissement akabyara inyungu nini mbere bagahanura nuko abantu bari mu bintu bya salariya aba bahembwa ku kwezi bo bibangikanya no gushinga utugambe twijiza andi mafaranga mbere akazogira n'igihe umuntu akisanga ibyo gukorera umushahara yabivuyemo akaza kujera ibintu byiwe abantu rero ntibame bapfuye amaso barondera akazi kuri leta barondera akazi kubakoresha mugabo udufaranga dukeyi baronka badukuremo two baziganya hanyuma bashinga imigambi yo kwiteza imbere hanyuma baze kuyaronka ntaba yo gusesagura ni byiza ko umuntu amenya ati amafaranga ko nayaronse nayo guteza imbere abanje kugira neza abanje abana umuryango societe umuntu arimwo n'igihugu muri rusange yego hanyuma rero ibisohora amafaranga byo ni byinshi urabyumva hari ibyo byo kugura umuntu ayiryohera hari ibyo byo imodoka zizimvye kuvuga ibisohora amafaranga niyo ma-passif abantu rero batera imbere n'abafite ama-passif makeyi n'ama-actif menshi iyo rero ama-actif asumbye iyo ama-passif asumbye ama-actif uri kuraja mu bukene birumvikana yego urashaka kugerageza gusigura gato yuko kuntu ama-passif ashobora gusumba ama-actif kubera ndumva ni ikintu kinini hari abantu bashobora kumva passif actif winjiremo indani usigure mbega ama-actif harimwo ibiki ubibereke neza mu ma-passif harimwo ibiki ubibereke uburero notanga bw'ama actif ufise umwuga ukora ama service ni actif ufise inzu upangishije ikuzanira amafaranga ni actif ufise imodoka ica amafaranga ni actif mugabo ufise imodoka yo gutembera ugumushiramo igitoro gusa ni passif je gituma umuntu abikane ko imodoka iri kwira gukonsoma gumisorera ibintu ufise ibyo ama-abonnement y'ama Canal Plus ama Star Times abantu barabikunda mugabo n'ama-passif kuko bashira mu nzi ikintu kigutwara amafaranga 100 ku kwezi uribaza mu myaka 3-6 amafaranga biba byatwaye mugabo en contrepartie bizaniki aba bantu baronka amafaranga gacabona yogwiza abahabara kuko ari ababikora gutyo agacarundagira abagenzi bamutwara amafaranga abakonkibine nkuko babita mu gifaransa nawe n'ama-passif uronse amafaranga ugaca ugura ikintu buri kwezi kigutwara amafaranga urabyumva n'ama-passif rero ama-actif nayo ni cya kintu ushiramwo amahera kiguma kiyavyara birumvikana uguze itongo riduza valeur uguze inzu upangisha wubatse inzu yo gupangisha ushinze societe iproduce ibintu nk'aba bafise ama-societe akora amajui ibyo kunywa ibyo kurya bakagurisha ajya ama-societe n'ama-actif buri kwezi cyangwa buri munsi yinjiza amafaranga ni ukuvuga rero kizokubwira ko umuntu bikunda ko atunga ama-actif aba menshi ama-passif akaba make ntawe ni buhinga nuko bigenda abantu rero uzobona batunze amafaranga asohoka aba make kugira nje nayinjira noneho uravye n'uruzi kugira guzure ayinjiramo aba menshi asohoka aba make hajya muri Tanganyika igituma umuntu aguma avuza amazi ayasohoka ni make kugira nje nayinjiramo niko bimeze
Okay. Bakunzi bacu ngira muravyumva yuko ariko agerageza kutwigisha murumva ko ngo hariho amapasif hakabaho n'amaactif nizere ko mwabitahuye neza mu gihe ufise ibintu byinshi biriko birakwinjiriza hirya no hino ariko ukaba uri kurasohora bike umenye ngo ngaho ubu buri mu batunzi yego buri mu batunzi mugabo uravyumva neza ariko ubutunzi bwa mbere nabivuge ayo maactif naho yoba menshi ukaba utari muri bimwe navuga bya development personnel ngo umenye yuko ubutunzi bwa mbere ari umutima runtu n'ubwenge bwo kubibamwo neza haco bimara urashaka kuba ufite amaactif menshi n'amapasife make mugabo wewe kamere yiwawe ugasanga se umutaha ukwiye birakuza ko bya bintu umunsi umwe bikagira ingorane kuko bihonyera caractère idashobora kubizigama mbega uri wa muntu amafaranga abonetse aguma atekereje canke uri wa muntu amafaranga abonetse aca atakaza umutwe kuko bariho kabisa amafaranga abonetse aca tumutwe ugasanga rero amutesheje n'ubuntu nico gituma rero mvuga nti umutahe wa mbere nubwo bwenge n'uwo mutima wuko ronse amafaranga arakugira neza abawe arakwigirira neza arakwifata neza no gufata neza abawe no kugira neza societe urimo kuko hari nk'abantu aronse amafaranga no muhira cahava nabiwe cabaheba yego usanga rero asubiye kubona ko amafaranga aheze kubera iki kubera icari nikimufasha kuba neza mu butunzi yaronse niya development personnel naronka nibwo butunzi navuga bwa mbere umuntu akwiye kuronka imbere ko n'amafaranga muzako nabwo rero barabubaka ni kwa gusoma ibitabo ni kwa kurondera ubwenge ni kwa kumviriza abatwitangiye imbere ubu rero nkuko nabivuga baruzuye kuri internet ikibabaje kihari nikiye abantu bagiye kuri internet baca barabipfuye ibintu ama insolite ibintu by'icyo umutima ibintu bituma umuntu ararazirana mugabo umuntu yamye asoma igitabo imbere yo kujya mu gasoma igitabo abahinga bavuze yuko itiro rikurikira gusoma igitabo riba riryoshe cyane gusoma rikurikira kuri aba televiziyo uno munsi urabona abantu bagoroza bararaba televiziyo guhera novuga nko guhera 12 gushika saa 5 z'ijoro umuntu kuri aba televiziyo abona mwiki ni gake tubona mu bintu bitwubaka icyo nsaba abantu nibugara ama televiziyo baganire hagati yabo kuko abantu no munsi bakiganira mu miryango baganire hagati yabo iruhande kuganira basome ibitabo hanyuma baruhuke kuko umutahe wa mbere bafise nibo nyene n'umutima wawe n'amagara yabo. Yes, murakoze cyane bakunzi bacu nizere yuko muriko muriga kandi muriko muratahura ni haba hari kibazo mushaka kubaza Bernard mushaka kutwandikira muri commentaire mukeneye ko tuzomugarukana akishura ku bibazo bitandukanye muzo mufise azogaruka ndakeka twitaba Bernard ashaka gusezera abakunzi bacu n'akajambo kanyuma wumva wifuza kubabwira kugira dushe turangiza ikiganiro. Abantu bariko barakurikira Empower TV nuko ndabasavye barondera ibitabo kandi kuri internet birahari nkuko hariho televiziyo ngira kamaro nko kwa Empower TV n'ibitabo birahari. Bibiliya navuze yo iri no mu Kirundi iri mu ndimi zose ngira ndimi zose ziriho ni bayitore bayisome kandi singombwa uri umuntu ari spirituel cyane wa undi umenga avugisha na mutima mweranda oya n'umuntu asanzwe umukirisa asanzwe umuntu yashobora kwakira ubwenge umuntu wese yumva asubira gusoma Bibiliya ni igitabo cyiza cyane igitabo gira kabiri jewe ngira mvuge byamfashije igitabo cyitwa Réfléchissez devenir riche cha Napoleon Hill cyanditswe mu myaka ya 1937 gutyo igitabo cyitwa l'effet cumulé ubundi cyanditswe original the compound effect aha kuri internet kirahari nibacugurira bagisoma hariho ibindi bitabo by'abahinga bateye imbere kandi no umaze gusoma ibyo bibiri byonyene baca bagenda bakurangira ibisa navyo barabikwerekana ibyo basomye abo bantu kugira ngo bandike nk'ivyo ivyo nivyo no babwira mugabo umaze gutangura gusoma igitabo gikwega ikindi hariho rero n'ibitabo nk'aba bakunda basoma n'ijambo ry'Imana ibitabo by'umuntu yitwa Dr. Miles Monroe ku bantu bashaka kumenya intumbero yabo yabazanye mu Imana yatumye bashira mu isi baba ari abagabo canke ari
ari abadamu canke n'ingene barera abana n'ingene birera kuko kurera umwana bisaba nawe kuba ufise indero kuko umuntu atanga ico afise byose birimwo kumenya discipline kumenya autodiscipline biriho abantu rero cane basome batahure hanyuma bashire mu ngiro kuko naho wosoma ntushire mu ngiro bimfa gusa mbere uwitwa Jim Rohn avuga yuko iyo umenye vyinshi ntagire ico bikoza wandura kuba umusazi mbere no mu kirino ndavyumva bavuga ngo ubwenge bwinshi burasarisha asaba rero uko ubwenge woburonka hanyuma ukabushira mu ngiro kukavuga ati your learning should not lead to knowledge your learning should lead to action nukuvuga ngo ivyo wize ntibikujane ku bumenyi bwinshi gusa ivyo wize ntibikujane gukora ni utera imbere murakoze mwakoze cyane kandi cyane gose kubw'inyigisho maje kuduha kuri Empower TV murakoze namwe yes abakunzi bacu ngira muramubona ni Bernard Simbahwanya nkuko nabibabwiye mushaka kwandika muri commentaire nimba ari kibazo mufise cyo mushaka kumubaza cyo mushaka no kutubaza hariko na numero munsi kuri Empower TV murashaka kutwandikira rero mwakoze cyane gukurikirana ikiganiro cacu mubandanye kugira subscribe na like na share mudufasha gukwirakwiza hose kugira ngo benshi bashishikare kumenya ubutumwa nk'ubu canke inyigisho nk'izi ni soso y'iradio ariko arabashikiriza ikiganiro ni nzirimwo Claude ariko aramfasha kuri kamera ya mbere murakoze cyane kandi mwarahezagiwe cyane ndanabakunda bye